Bonjour, aka ka audio mukumvirize neza sakavuye muri Beri, ni analyse za bamwe na bariya kandi na jewe ndimwo nivyo ariko ndibonera. Ego harihe bamwe bariko barabona izi evenema bakabona na volume y'amadolari bagezeko bagaca banka gutahura, bakumva umenga ni ibintu bidashoboka, bakumva umenga ayo mahera ntiboyaronka, bakumva umenga ayo mahera mbere ntibanayakwiriye. Nagira ndababwire yuko nta handi ushobora kuronka amahera menshi adasobanutse atari kuri internet. Ni naho nyene ushobora no guhomba amahera adasobanutse aha nyene kuri internet. Kurya uyahomba ugahomba menshi mu mwanya mutoya, niko ushobora no kuyaronka mu mwanya mutoya. Ngaha nta muyangayanga ashobora kugwirizwa incuro zine amafaranga yakoresheje mutahe. Iyo ntungwa yogura agaca aronka fois 4 ntibibaho. Bariko baravuga rero ko imitahe yawe izoba iri fois 4,1 ahandi azi benshi ntibabitahuye. Hari abo duhejeje guharurira irya coin babona kuri kuri sa 5 dolari azodandaza 1,050 inyuma y'imisi 15. Hariho abace bagira ngo ivyo bintu ni impossible, mbere baca batangura kwishiramo yuko mbere Beri ari vya bindi nyene vyo guhenda ahantu, gufuka abantu igipapuro mu maso. Ndababwire ni benshi banyandikiye iyi ndwi bambwira ngo ibi bintu ngo Beri kirakora, ngo utuntu nyene niko guhuma amaso abantu ngo kugira ngo tube calme. Mbe uwo kubaza Beri yokwirwira gukaruma gute kandi amafaranga yacu iyo afise mu isaho? Mbere wanashima se mu isaho gusa, iyo afise n'ahantu ho toshobora kuyagisedako, kandi naho worungika documentation canke ukarungika iki, ayo mahera nta hantu namwe usubira kuyabona, barayafise. Mbega mu kwirirwa baranigana n'amantuzenye n'amarogisiere bakora amacoin, bakora amasinyare, birirwa baragira amapublication yabarusha umutwe, bobigirira iki kandi inoti baramaze kuyibika? Muntu uvuga ngo Beri ngo igira itwibe, aho ariko urihenda, kuko Beri yatwivye imyaka, ugishiramwo amafaranga ugitangura kugira rotero ukabona ntikunze. Nimba Beri yari yaje kwiba yaratwivye, reka kwiyumvira ngo biriko baragira ngo nivyo kudusamaza. No, ivyo jewe nanje ndabikubisemwo ubuhiri, kuko nibaza yuko ikiringo tumaze kuva roturuwa bari muri ibi bintu nta muntu agitangara, ahubwo ikintu gihari ni ugutegereza tukaroreza. Nimba bakubwiye ati kora sinyare uyikore, kuko nta yindi shwa, nta yandi mahitamo. Uyikore ureke play ya Beri umibandanya kurya nyene samples, uzwire wandike uje kuri Telegram uvuge ntibihinduka. Ate gute? Wewe uri umunyamitahe, ntabwo uri intuzenye, ntabwo uri nyene entreprise. Rero wamaze gushira umutahe muri entreprise ntushobora kugategeka ngo entreprise rero ngo ibi nibi bigenda uko. No kuvuga entreprise irafise uburenganzira bwo kugiranira partenariat n'iyindi entreprise yipfuza no guhindura mbere stati y'uruganda. Wewe ikintu utegereza ni inyungu, kandi nagira ndakubwire iyo uri umu actionnaire, igihe entreprise ihomvye urahomba, niyo yungutse urunguka. Nemba atavyo mwari muzi, yungutse amapurusantaje yawe araduga, ihomvye peut-être urashobora no guhomba n'umutahe. Rero Beri ubu unya ntimuri aba investisseur basanzwe, muri aba actionnaire, murafisemo amapari. Na muvuca mumbaza ngo urafise ivyanditse, ngo urafise ngo amakopi, ngo yaho ivyo bintu ayo masezerano ari. Umutahe wawe uzogenda urevuriwa, kandi ugenda urevuriwa, murabibona uko biduga niko mu mitahe igenda iraduga. Zitsinyere zibiri murabona ko zagwijije imitahe, hama izi coin twaguze zagiye ziragwiza imitahe. N'iyi coin tugire tugure igwiza imitahe gusumvya do plus, kuko nk'ubu uzoba wifitiye 500 akagura ku munsi wa mbere, azosubira agure no ku munsi ugira kabiri, ro 11 na ro 10 azogura. Amahera azokuramwo azoba ari amahera adasobanutse. Ikindi rero kome novuga yuko umenga benshi giciye gituma umenga ntibashobora gutahura ibintu vya Beri. Kugwirizwa umutahe wari ufise ku incuro zine n'igice kimwe. Wari ufise 1000 uzogira 4100. Benshi baciye bavuga ati ibi bintu noneho ntibikunda ni vya bintu vyo kubesha abana nyene vyo gufata ngo badube baraduhendahenda tube turarindiriye. Urindiriye iki? Bakurindiriza nkande ko inoti iri mu minwe yabo, bakurindiriza nkande? Eka baba baravuze ati turi muri miza juru, nimurindire tuzosira gukora iheze, ni maintenance kandi abatekinisiye bariko barabikora. None woca ugwana?
woca urwana nande wogwana n'uwakwinjije mu Burundi honyene niho hariho abantu kumva ko hari umuntu afise umuriyoni w'amadolari umenga n'ibintu bisiga ubwenge niho honyene uwo bisanga niho usanga abantu bavyiyumvira nagira ndababwire iyi ntuze turiko turakorerako iyi internet kubera ko ntituranayitahura wanashima internet ushobora kuvyuka mu gatondo warigiriye minage isanzwe bakaguhereza umuriyaridi w'amakowini iyo kowini rero kubera internet irafise ingene function ugasanga iyo kowini yagiye kuri $1 uzoba ufise umuriyaridi w'amadolari uzoca atangura uvuge ngo yo ngo ibi bintu ngo mbe basha ngo vyagenze gute ngo ni ibishetani n'ibindi oya internet uriko urakorerako irimbuka cane ni nkuko internet ari igisuma ca mbere kibaho ushobora gutakaza n'ubuzima bwawe bwose mu mwanya no kuvuga nk'ikiringo c'umunota umwe ubuzima bwawe bukabuzimanganya ni nkuko kandi internet ushobora kuyikuramwo ubuzima wari waranihebuye ugasanga urahindura ubuzima mbere umuryango wawe wose na entourage yawe yose ikabironkeramwo inyungu aha ndiko nabivuga ku gahanga kiwanje mugabo n'abandi ndazo bitahura uko nyene ni benshi bahombiye muri internet ni na benshi batumye muri internet rero ikintu gitangaje hariho abantu bamwe bagumye banyandikira ngo nisore ngo wabonye rero ngo ibintu ngo wabonye ngo ubwo se bariko baragira ngo nibwabone bwo kwifatisha ngo bigirishe ngo babe baratwara amafaranga amahera bayatwaye ugikireye konti hajya ugize deposit abagiye mu minwe yiwabo hajya ugize rotre baba bakurekuye tigira rotre iyo bavuze ati ntukurako nyene hanyuma ikindi kintu abantu batako bariyumvira gute beri yobuze abantu kugira rotre kandi amafaranga arayiwabo entreprise irafise ingene barayikotera kuri chiffre d'affaires ifise rero mu gihe rero iyo chiffre d'affaires itameze neza hariho ama pourcentage idakwiza entreprise hariho urwego itajamwo hariho karasema batayishiramo rero kubona beri rero yo bakarase paromere za entreprise zifise rentabilité nini na chiffre d'affaires nini ni ibintu vyumvikana mugabe iyo chiffre d'affaires ni yande bega si ya beri yonyene barafise amakowini bakoze twaguye turagura bagiye barakuramo amafaranga mugabo bakota amapare sociale ya twese imitahe twashizemwo niyo bakota niyo chiffre d'affaires rero mbwira rero ko ntubashobora kubwira ati rero tuko turagirisha examen ko barivariwa hama baca bongera barekure amarotre murotire bariko baragira evaluation eske wumva ivyo bintu biri normal bako barondera amanota kugira ngo babe kote baronke performance zimeze neza baronke n'izo privilege bategeza kuronka namwe mugaca muba muriko muragira rote hamwe bo beri yabirekuye ivyo wumva vyari kuba normal hanyuma izikowini bariko barazana z'agasakisaki ntabwo ari kubafata ntabwo ari kugira ngo babahendahendeshe ibiharuro ni kugira ngo beri igire amafaranga menshi ni kuvuga volume y'amafaranga menshi kuko ni eshangeri ibakota ku mavolume volume y'amafaranga menshi ashoboka kugira ngo izo za entreprise zikeneye kwiyasosiya nayo zize ziri motive zize zibona yuko ariko barakorana n'umuntu atunze hanyuma beri novuga ko yagiriwe amahigwe kugira ngo ironke abamambere bangana nk'uko tungana abo bamambere rero ni kimwe mu mafagiteri atuma iyo beri nayo iboneka neza mu makungu kandi ikaba nka company yizewe nombre y'abantu ni kuvuga ari participe canke abayitirizateur ikindi cya kabiri ifise amakapito menshi imitahe dufisemwo ni myinshi cyane ivyo vyose bituma beri ibakote ku rugero rwiza rero kumva ko hariho uyishira hamwe dovuga ko dokorana na beri kugira ngo ile kapito z'abamambere bazigwize na 4,1 ni ikintu kiri simple trop simple kandi mbere wanashima cumvikana mbere wanashima ni make n'amahera make ni make je kubwanje ni make kuko ugerageje kuraba ingene beri ikora n'amanyungu igira jewe naho narikumva bogojeje na disi nta kintu no kuyumviye ko ari aranake canke ari scam oya ahubwo novuze ati ibi bintu bise comprehensible kuko baguze ikintu kirire yerese ikintu bagiye gufonda gushasha n'ikintu cya gisanzwe kifonctionner kwinjiza umuntu urashaka kubigira canke ntubigire c'est ton droit iri sifiye kumubwira situation agitwara ingene imeze ukwira pana vyo kubesha ngo entreprise ngo kanaka ngo yugaye nko kunyene ngo za shimoro ngo za marketing ngo zugaye kunyene ngo muri mizajuru tandukanya ikintu n'ikindi
nimba shimoro yarugaye igiye muri mizajuru yatanze amakredi canke ayo marketing yagiye muri mizajuru canke maintenance, nagira ndakumenyeshe neza yuko ikintu cyose kiragirirwa mizajuru, nawe uragirirwa mizajuru, uragenda kwa muganga bakakugirira mizajuru. N'ikinga ntiworitwara iminsi ingahe ritarahera icuma ngo ugisubizemwo. Imodoka nuko, byose nuko nyene, na WhatsApp mwama muyigira mizajuru. Nimba rero mbere igize mizajuru muca mujugumira ngo irugaye, kubera ko ayo marketing yabigize igaca yugara, aho hantu nibaza yuko wowe uriko urihenda cane, ibi rero ndabivuze ko nagiye ndonka utuntu twinshi, ngo wewe rero ngo urahaba ngwino wosigura ibi bintu, ngo ikirima ngo wosigura gute, ngo wosigura ngo ukuntu ngo umuntu ngo mu minsi ngahe ngo bakujije 2,000 vy'amadolari ngo yatanguje ngo 100. None 10 dolari zonyene zishobora kuvamwo 1000 dolari. Dufate ku munsi umwe wakoze trading ukiga ntuzanye neza, 10 dolari urashobora gukuta 1000 dolari. Ni igiki kibura? Izi kowe nimenya ko ziba ziri ifise rentabilité iri ku rugero rwo hejuru cane. None wayiguze ukayigurisha ayo mahera yiruka kuboneka gute? Mwebwe ingorane mwagiye kwitiranya ibi bintu dukora mu buzima bwa misi yose, twirirwa turasaragoringa tudakora imitomati, warima ugasanga umutahe wungutse incuro 2 canke 3 gusa, aho wakubise wamenetse, ugaca ubigereranya rero n'izi cryptomone canke izi token tuba turiko turagura. Ibi ni ibintu bagikoze kikagirwa Imana kikaronka abantu bakigura, cunguka cane gose. Sinzi ko mwabonye coin bita Shiba Inu bayikingiriza kuri gusa, ukereye konti baguha nk'igihumbi, ibihumbi 2. Umunsi uraho rero mu mwaka entre 2020 yaraduze irahakwa gushikira $1. Abari bafise za miliyoni zayo baca baravunjisha. None umva barose amadolari angana gute? Barose amadolari menshi cane. Rero twebwe turakorera muri monde, novuga ko ari digital numerique. Monde numerique rero ibanga ryayo nuko urayikoreramo ugahomba cane ku buryo mbere ugira shite, bibaye ngombwa ukanazimangana ugasubira ku gatumba canke ukibagirwa. Kandi iyo monde numerique nyene niyo yonyene iri capable yuko a partir de 0 canke 1 ushobora kuba umumiliyoneri, amadolari ukayatunga nawe bikagusoba. Sinumva rero kuntu rero udukatire fois 1 babahaye duhera mufise, mwumva umenga ni bitangaza, mwumva umenga ni satanisme, kumbara amafaranga make. Harya rero nasanze mu Burundi nta mahera turabona, nayo twabonye amarundi. Wumvise umuntu afise umuriyaridi w'amarundi ucumva ngo carakemutse. Cawibaza rero umuriyaridi rero w'amadolari, naho waca vunja ku 1,500 c'amarundi, n'amafaranga menshi. Reka rero ushobora gusanga nka twebwe twakoze business kera, twibwe kera kuva za 2017 twibwa, wosanga ariyo nyishu. Ko twakoranye rero na mwebwe muri bashasha mutari bwibwe, reka kujugumira, hari igihe wosanga tugire twishurwe namwe mugaca mwishurirwamo, kuko mwe hari igihe usanga batarakwiba ugasanga nta n'imiliyoni 5 uratakaza ngaha. Niyo mpamvu kuri $200 washizemwo urara utaryamye, urara agati ukoza mu gutwe kugira ngo itiro ntiriboneke. Ibi ndabivuze ku gatwe kiwanje, kubera manalize, kubera mbona ko hari ibintu biriko biragenda neza bivanye n'amapromesse tubona n'ibiharuro turiko turabona mu makonti. Gaca twibaza ngo ntazovako, ngo bizaguma ari ibihe biri bloke. Vyarabaye bloke quelque part kubera objectif bagomba gushikako. None ubu bazoba bayishitseko bazoba bayabloka nkande. D'ailleurs se bazoba kibayabloka, wowe nyene niwe uzoba motive yo kuvuga ati je iyi company ndabona iriko irakora mbandanya nkorana nayo. Nuko rero bimeze. Mugira amahoro hama mugura izi coin neza, kuko ureke kuyigura amahera agoma kuri platform yawe, uyigure amahera agoma kuri platform yawe. Ouverture ya loterie izobera umunsi umwe, nishobora kuba ngo ni kubera wewe wase kugura coin, oya canke wase gukora signal. Je nibaza ko izo mentality mwozihagarika mugakora muri motive, mureke kuguma mwidoga, mureke kuguma musoma ama réseaux sociaux za Facebook zige ziri ku kazi kabo. Arya ama views bateza kuyaronka kuko hashize ikintu nk'iki evenement nk'iki, ama commentaire aronka ni menshi. Mugabo mwe ngo ndagikuye kuri Facebook. Facebook ni giki? Ugikuye kuri Facebook cyangwa ugikuye muri Bell? Hariho n'ababeshe ngo hari umuntu ngo ari muri Sauza ngo yanterefonye ngo ko Bell yugaye. None kuba muri Sauza bisigura ko uri muri Bell? Je ntibisa na gato. Sawa sawa.